Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Amakuru ya kano kanya arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Imbonerakure 23 zarahagaritswe kuko zishe bene wabo. Abanywanyi 23 b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD barahagaritswe banarungikwa mu gasho k'Imana uheze bikekwa kuba barishe mugenzi wabo. Ubwicanyi bakurikiranwa ko bwabereye muri komine Songa mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi kuwa 24 Myandagaro guheze. Ku bw'amasoko mu gipolisi uwo yishwe azwi kw'izina rya Jean Claude akaba yaratowe ikiziga ku mutumba Gatsinda. Yari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD kandi yari mu muhari w'urwaruka. Abana bariko barasenya inkwi zo gucana nibo babonye ikiziga ciwe nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi abivuga. Bimwe mu bihimba vy'umubiri wiwe vyari vyaciwe, yari afise kandi ibikomere vyinshi ku mubiri. Uko akaba ariko vyiganwa n'ababibonye. Kubera iki vy'ukuri izo mbonerakure 23 zahagaritswe? Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu ntara ya Bubanza CNDD-FDD itegeka abanyagihugu guterera ku nguvu imyiyamamazo yo mu mwaka w'2025. Amafaranga yegeranywa aratandukanye bivanye n'ubushobozi bw'umuntu cange umuryango bivanye n'ubutunzi. Iterabwoba niryo riherekeza iyegeranywa ry'ayo mahera ku bw'abanyagihugu b'i Bubanza mu burengero bw'u Burundi bavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru. Kuw'Imana wa 25 Myandagaro 2024 hari haramukiwe isoko ya kijambere ya Bubanza iri ku mugwa mukuru w'intara. Imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD rujejwe kwegeranya iyo ntererano baca ku kazu kamwe k'idandarizo muri iyo soko. Begeranije hagati y'amafaranga 1000 n'ibihumbi 5 bivanye n'ibikorwa vy'umudandaza cange ibidandazwa uko bingana mu kazu akariko kose. Batubwira ko ayo mafaranga ari intererano y'umugambi uri ku butegetsi. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu badandaza. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi. Nayo kandi sinaho gusa ni Kayanza hariko haratangishwa ku nguvu intererano y'umugambi CNDD-FDD. Mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi abanyagihugu bariko bategekwa gutanga ku nguvu intererano yo gushigikira imyiyamamazo y'umugambi uri ku butegetsi ku bw'amatora yo mu mwaka w'2025. Buri muryango utegerezwa gutanga n'imiburiburi hagati y'amafaranga 2000 n'ibihumbi 5 y'amarundi. Iyo ntererano ikaba igenewe kwiyamamariza amatora yimirije. Umugambi uri ku butegetsi utegeka abanyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza nk'akarorero gutanga amafaranga ava ku 2000 agashika ku 5000 y'amarundi ku bakozi ba leta basanzwe ndetse n'abandi banyagihugu bafise uburyo bubayabaye. Ku bw'amasoko mu gisagara ca Kayanza ivyo bikorwa vyo kwegeranya intererano bikora kuri bose. Imiryango, amazu y'idandarizo, amamangazini, ubunywero ndetse n'abahita. Vyinshi kuri ayo makuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ni inkuru iteye agashavu, ni inkuru ibabaje, ni n'inkuru mbi cane ivuga ko abubakanye bicishijwe igipanga i Mugina. Charles Mpawenimana w'imyaka 67 n'umukenyezi wiwe Frediane Ndayisavyimana w'imyaka 52 barishwe mw'ijoro ry'uwa 25 rishira uwa 27 Myandagaro. Ubwo bwicanyi bwabereye mu gice ca Nkemundu muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu ntwaro bibaza ko ubwo bwicanyi bwavuye ku kwikeka uburozi.
abo bubakanye bishwe n'abantu bataramenyekana babahwikiye ku muhana wabo hafi isaha 5 z'ijoro ry'uwa 26 Myandagaro kubw'amasoko mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Charles Mpawenimana na Ferdinand Ndayisavyimana yishwe n'abantu bitwaje ibipanga nk'uko ababibonye babwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Umwe mu begereye abo bishwe hamwe n'abajejwe intwaro basaba igipolisi gukora amatohoza yigenga kandi nyayo kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu bubakanye bishwe ndetse n'abakoze ubwo bubisha. Musitanteri wa komine Mugina Julienne Ndayihaya akaba avuga ko amatohoza yamaze gutangura muri urwo rubanza, ariko bamwe mu banyagihugu bavuga ko bitumvikana ukuntu abantu bicwa mu bibanza imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ndetse n'abahoze ku rugamba mu muhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu bakizura buri joro. Amasoko mu ntwaro akaba avuga ko abo bubakanye bari bikekwa ko ari abarozi, mu gihe abandi babanyi bavuga ko ari amatati y'amatongo. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko isonga imbonerakure 23 zahagaritswe kuko zishe bene wabo. Abanywanyi 23 b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD barahagaritswe banarungikwa mu gasho k'Uwimana uheze, bikekwa kuba barishe mugenzi wabo. Ubwicanyi bakurikiranwa ko bwabereye muri komine Songa mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi kuwa 24 Myandagaro guheze. Kubw'amasoko mu gipolisi, uwo yishwe azwi ku izina rya Jean Claude, yatowe ikiziga ku mutumba Gatsinda. Yari umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD kandi yari mu muhari w'urwaruka. Abana bariko barasenya inkwi zo gucana nibo babonye ikiziga ciwe nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi abivuga. Bimwe mu bihimba vy'umubiri wiwe vyari vyaciwe, yari afise kandi ibikomere vyinshi ku mubiri, uko akaba ariko vyiganwa n'ababibonye. Kubera iki vy'ukuri izo mbonerakure 23 zahagaritswe? Umwe muri zo yafatanywe ikarata ndangamuntu ni telefone ngendanwa y'umuhisi nk'uko bivugwa n'amasoko mu gipolisi c'Isonga. Jean Claude yari yabuzwe irengero kuva ku wa 4 Myandagaro guheze. Abanyagihugu bemeza ko yari yanyurujwe n'imbonerakure zo muri ako gace, zamwagiriza ko yakoranye imibonano mpuzabitsina n'umwe mu bakozi bo mu nzu bo muri iyo micungararo, bakaba barasavye amafaranga menshi. Amafaranga bari basavye ntaramenyekana. Ikizwi ahubwo nuko uwo munsi Jean Claude yari yagiye kukiryama, ni ukuvuga muri iyo komine nyene kubikura amahera kugira ngo ahe igiturire bagenzi wiwe. Jean Claude yari umwigisha ku ishure shingiro ryo muri ako karere, asize abana 3 n'umukenyezi. Umuryango n'ababanyi biwe basaba ko haba amatohoza yigenga kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bahanwe vy'akarorero. Igipolisi c'Isonga kivuga ko izo mbonerakure 23 zahagaritswe inyuma y'ukumviriza uwo mugabo yafatanywe ikarata ndangamuntu ni telefone ngendanwa y'umuhisi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko CNDD FDD itegeka abanyagihugu b'Ibubanza guterera ku nguvu imyiyamamazo yo mu mwaka w'2025. Amafaranga yegeranywa aratandukanye bivanye n'ubushobozi bw'umuntu canke umuryango mu bijanye n'ubutunzi. Iterabwoba niryo riherekeza iyegeranywa ry'ayo mahera ku bw'abanyagihugu b'Ibubanza mu burengero bw'u Burundi bavuganye na SOS Media Burundi. Kuwimana wa 25 Myandagaro 2024 hari haramukiwe isoko ya kijambere ya Bubanza iri ku mugwa mukuru w'intara. Imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD rujejwe kwegeranya iyo ntererano, baca ku kazu kamwe kamwe k'idandarizo muri iyo soko. Begeranije hagati y'amafaranga 1000 n'ibihumbi 5 bivanye n'ibikorwa vy'umudandaza canke ibidandazwa uko bingana mu kazu akariko kose. Batubwira ko ayo mafaranga ari intererano y'umugambi uri ku butegetsi, uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu badandaza. Iterabwoba
Imbonerakure ziriko ziregeranya iyo ntererano zarateye ubwoba abadandaza. Ivyo vyaraba abanywanyi ba CNDD-FDD n'abatari muri uwo mugambwe. Nimba mudafise iyi tike yerekana ko mwatanze iyi ntererano itegerezwa, nta burenganzira muzoba mufise bwo gukorera muri iyi soko. Niryo terabwoba ryakozwe n'imbonerakure ku badandaza ndetse n'abakiriya. Benshi muri abo badandaza vyabaye ngombwa ko batanga ayo mafaranga asabwa mu ntumbero yo gukiza urudandazwa rwabo kubw'abashinga intahe. Izo mbonerakure zarateguye n'urutonde rw'abadandaza banse gutanga iyo ntererano. Abo ni ibipinga ni ukuguma tubagunze. Uko akaba ariko imbonerakure zateye ubwoba. Iyegeranywa ry'iyo ntererano rirabandanya no mu miryango. Aho rero nta kuvangura abari mu migambwe. Mu mazone nka Muramba ndetse na Mitakataka, abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD barataye inzandiko zitagira umukono. Tuzosuzuma no mu mamodokari yo kwiyunguruza ko mwaterereye, kandi nta burenganzira bwo kuja nk'i Bujumbura, ni ukuvuga mu murwa mukuru w'ubutunzi muzoba mufise. Uko akaba ariko imbonerakure zo muri ayo mazone abiri ya Bubanza zongeyeko. Abarongoye imiryango ndetse n'abadandaza babwiwe ko hariho iyindi ntererano ibarindiriye y'amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka yo mu mwaka w'2025. Ububeshi. Muri komine Gihanga, bamwe mu batoza kori babwiye abanyagihugu ko iyo ntererano igenewe gufasha imiryango ikenye n'imiryango yakozweko n'imyuzurira. Muri iyo komine nyene, abanyagihugu barababazwa n'uko iyo tike ya CNDD-FDD yasubiriye ikarata ndangamuntu. Baratugerageza mu buryo bwose. Ikarata ndangamuntu yasubiriwe n'igitansi ca CNDD-FDD. Nta gahengwe baduha na gatoya. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Gihanga yidoga. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.